Uwo musi ndawiteguriye cyane nabwiye n'umufasha wanje ati uwo musi nukuri azompe akanya Kugurira agatenge. wegaye abirimwo ngira nkejo nzobona agashika ego nzobona agashika narawiteguriye kuwa gatanu arabizi Agatege ntikobura mu yindi minsi isanzwe urikawusha mugabo bya munsi vraiment ntiwogenda wambaye ipataro vraiment. Radio televiziyo RTBB nijwi ryiza y'Uburundi bwiza. Bakunzi imbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi umukenyezi kayangana aho tuza kugenda turaganiriza abakenyezi mu mihingo itandukanye mu bikorwa bakora batubarira uko babiteguriye umunsi mukuru w'abakenyezi. Burundi bwacu gahugu keza sagwa mahoro mubawe. Ndabaramukije. Nandi ndabaramukije. Nitwa bande? Sanzwe nitwa benshi banzi ku mazina yo kuririmba ni Rashinish ariko ku mazina nahawe n'abavyeyi ni Nishimwe Ariane La Rochelle. Okay. Rashinish murabaririmbyi kazi. Ego ndaririmba. Nta kandi kazi mukora part yo kuririmba izindi activité mwamukora mwifatanyije no kuririmba. Sanzwe ndi umukinyi wa volleyball, sanzwe kandi ndi umunyeshure ndiko ndiga master. Nize cyane gose. Rashinish umunsi wahariwe abakenyezi le 8 mars kuri mwebwe ubushatswe kuvuga iki? Umunsi wa le 8 mars cambere uraba abakenyezi nkuko benshi babizi ni umunsi wahariwe abakenyezi kuko kuva kera abakenyezi bamye bavuga yuko badashigikiwe hari ivyo babura. Rero haragera igihe baravuga ati reka dushireho umunsi wabo wabahariwe baze barahura bayaga bibutsanya bimwe bimwe mu mategeko mu bibagenga. Rero kuri jewe ndawufata nk'umunsi uhambaye cyane kuko n'umunsi nubwo ari umwe mu mwaka ni umunsi uhuza abakenyezi benshi kuko twama tubona hari abashinga intahe bakavuga ati jewe kera mu rugo byari bimeze uku kera twarumva yuko umwigeme ntashobora kuja mu ishure ntashobora ico yarajeje gusa nubwo ko ico yarajeje kwari kuja kurongorwa gusa. Rero uko bimeze ubu turashima umuntu hariho abari mu nzego zitandukanye z'igihugu ni ikintu cyo gushima cyane tukaba twifatanya n'abandi ku rwego rw'isi yose tugahimbaza uwo munsi natwe nk'abarundi kazi tukaja hamwe tukayaga hari abashinga intahe bakavuga ati byari bimeze uko. Rero n'umunsi udasanzwe ku bakenyezi umwe wese aho abaherereye hose. Rashinish ku munsi wahariwe abakenyezi le 8 mars turazi ko abakenyezi basohoka bakagenda gutembera bakifatanya hamwe n'abandi ariko muri bo hari abakenyezi begzagera ugasanga barengeje bataye urugo bagiye ko afise abana muhira ugasanga baherereyeyo kandi nubwo ari umunsi mukuru wabo ugasanga barengeje. Abo bakenyezi mubahanura iki? Icyo twobahanura icambere nuko bategerezwa kuguma bibuka inshingano zabo. Bafise abana mu rugo, bafise abashinga ntahe baba basigaye mu rugo. Bibuke kwigerera icambere bibuke kwigerera baraba n'amasaha yageze kuko mu rugo umwana bamukeneye umushinga ntahe bamukeneye kuko umukenyezi harya niwe agize urugo cyane cyane akibuka gutakara akaraba yuko niyaba yasize umukozi muhira akamenya mbe abana bafunguye mbe muhira mu rugo biratunganije neza bamenye yuko urya munsi umwe utotuma batibanga bame bitwararika ico bajejwe mu rugo cyane cyane. Rashinish kuri mwebwe umunsi mukuru wa le 8 mars mubiteguriye gute? Ku ruhande rw'iwanje ndawiteguriye neza tuzohurira hamwe nk'abaririmbyi kazi dusangire hama twibutsanye byinshi mu bijanye n'agateka k'umukenyezi. Uraguze agatenge? Agatege ntikobura mu yindi minsi isanzwe urikawusha mugabo bya munsi vraiment ntiwogenda wambaye ipataro vraiment oya. Ego murakoze cyane tubashimire cyane gose Rashinish. Nanje ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Ndabaramukije. ego turaramukije namwe. Nitwa bande? Nitwa Ndiwimana Florence. Ndiwimana Florence musanzwe mukora iki? Akazi ka misi yose dukora je narize nta kazi fise ariko ndafise utuntu dukeya nkora nkaba ndifashisha kugira ndonka karasiyo nateka icayi
nkarangura imikate mbonye utuvoga tuhaciye ni kwibarabara aho nkorera nkarangura kugira ndonke akarasiyo mu rugo. Ego cyane mwambwiye ko mwitwa Florence. Florence, umunsi mukuru wahariwe abakenyezi le 8 mars kuri mwebwe ushatse kuvuga iki, ukumariye iki, ukwibutsa iki? Umunsi mukuru wahariwe abakenyezi nko kuri jewe umunsi mukuru udufitiye akamaro. Kera umukenyezi nta jambo yari afise, ariko ubu umukenyezi arafise nk'ijambo. Ugiye kwitoza uri nk'umukenyezi urwego rwo rwose wipfuza bagutoye n'ukuri biragenda neza, uraserukira abakenyezi kandi n'abandi n'abashingana ndetse abantu bose ukabatwara bikagenda neza. Yego cyane Florence. None ko ukwibutsa ivyo vyose wawiteguriye gute umwaka hagomba hagere ko wawiko umunsi mukuru abakenyezi bawibuka hasigaye iminsi mike cyane ko turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi, wawiteguriye gute uwo munsi? Uwo munsi ndawiteguriye cyane, nabwiye n'umufasha wanje ati uwo munsi n'ukuri azompe akanya nakuguriye agatenge. Wegaye abirimwo ngira nkejo nzobona gashika. Ego nzobona gashika narawiteguriye kwa gatanu arabizi, kwa gatanu nta gikorwa, ibikorwa nzobikora kuwa kane, kwa gatanu azoba ari umunsi mukuru nyene okwirirwa ndinezereza mu bandi bakenyezi. Ego Florence murakoze cyane turagiye cyane n'inyico muduhaye. Namwe murakoze. Ego ndaburamukije. Ego cyane nanje ndakuramukije. Mwitwa bande? Ni Adijo nyene ibeshe ryo kwikaranga muntu ni Adijo nshimira Imana. Mbebesha burya nkora ibiki? Sanze ndumenyesha makuru ndaririmba ivyo gucapa gusa nivyo vyananiye. Kuri ntiyarinze hagati no mu mazi akazi sanze akora atwishura yuko ari umujournaliste kandi ari no muririmbyi. Adijo, ko turi mu kwezi kwahariwe abakenyezi, kuri mwebwe umunsi mukuru w'abakenyezi uvuze iki? Nibaza yuko imisi yose umukenyezi yo kwama ahabwa agateka, mugabo iyo hageze naho mu kwezi kwa gatatu ifo ko ufata kanya urabizi yuko n'isi nzima ibiriko iratanga agateka cyane ku mukenyezi. Natwebwe vraiment aba ari umunsi udasanzwe, umunsi wo guheba ikintu cyose wari wateguye ugahura n'abandi, mugashobora no kuba mushobora no kwambara n'umwambaro umwe mukeshanja ibintu bitandukanye. Donc umunsi w'umukenyezi no kwibuka yuko umukenyezi nawe asanzwe afite agaciro. Adijo, abakenyezi barakunda umunsi wabo ari le 8 mars, bagasohoka bakibagira ko bafite umuryango, bafise ibintu vyo kuraba ugasanga bagumiriyeyo. Abakenyezi wabahanura iki? Umeno sinibaza yuko uwoba abikora ivyo usanga bisanzwe biri no mu ngeso ziwe gusa. De préférence iyo uri kuraryoherwa n'abandi ni vyiza guharura amasaha. Wawe ushobora kwicara ntiwiyumvire ko ufise ibindi bintu ushobora gukora. Umunsi w'abakenyezi si le 8 mars gusa ngo bizoba birangiye, umenye yuko ejo nimba hari ibintu wononye uno munsi igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu uzobiregreta imyaka yawe yose canke ugasanga ukwezi swati ushobora kuba ufise umufasha atabikunda bikagukwegera kucuja mu bindi bintu ugasanga induru ziraje mu rugo. Donc kimwe nukumvikana mwese babiri, umwe akavuga ati nimba ari umunsi wagenda ryoherwe na nyene umunsi akamenya ati kuryoherwa habaho kwigerera. Murakoze cyane Adijo. Murakoze turabashimiye cyane. Yes, tunabashimira mwese mwadukurikiranye. Umunsi mukuru mwiza ku bakenyezi bose. Murakoze cyane. Bakunzi imbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB, ndasubiye kandi guhura namwe ndabamenyesha yuko mwakoze cyane kubana natwe. Twatembereye abakenyezi batandukanye baratwiganira uko biteguriye umunsi mukuru w'abakenyezi, baranatanga impanuro ku bakenyezi bashobora kuyibagira mu gihe bariko barahimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi. Tubibutsa yuko uku ari ukwezi kwahariwe abakenyezi. Mwakoze cyane kubana natwe. Kuri micro ni Latifa Manirakiza, inyuma ya kamera ni Deborah Ntakiyisumba. Nashaka no kubibutsa yuko mwoshobora kugira follow, like and subscribe kubera yuko muzohora mubona ibindi biganiro bimeze nk'ibi. Murakoze cyane, turabakunda. Radio television turakunda cyane.